Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunzi munywanyi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastori Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkongera nkagigushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana. Ndanezerewe cyane ko ndonseye akandi karyo kugira ngo dusangire amajambo Imana ashize ku mutima. Mu kuguha ikaze nyemerera ndakwipfurize guhezagiranwa nanje. Mu kiganiro giheruka twize kuri Yesu Kristo, nkuko byari biri mu mugambi wayo. Imana yazanye agakiza mu isi igacishije ku mwana wayo Yesu. Igikorwa ciwe cabaye cyo gukuraho ivyaha by'abari mu isi. Tubana amahoro n'Imana biciye mu mwana wayo Yesu. Azogaruka kujana bamwizeye bose kandi acira abantu bose rubanza. Abazotsinda bazobana ubuzima bwabo bwose banezerewe. Mugenzi, uno munsi naho tugira twigishwe kuri mpwemu yera. Mpwemu yera ni mpwemu y'Imana. Ni umuserukizi w'Imana mu bantu. Umuntu amufise abafise Imana muri we. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'14 ku murongo wa 26. Ano majambo aravuga ngo: ariko umwitsa ari we mpwemu yera, uwo data azorungika mu izina ryanje, azobigisha byose yongera bibutsa ibyo nababwiye byose. Mugenzi, aya majambo dusomye atubwiye ibintu bikurikira. Icambere, iki gihe aya majambo avugwamwo, Yesu yagira atandukanye n'abigishwa hamwe n'intumwa biwe akabambwa. Ica kabiri, naho byari uko, yaragiye kurungika uwundi mwitsa. Ica gatatu aya majambo twigisha, uwo mwitsa yaragiye kuza mu izina rya Yesu, bisigura ko yari mu bubasha bwiwe. Ikintu ca kane, uwo mwitsa yaragiye kurungikwa n'Imana, se wa Yesu. Ica gatanu, umwitsa yari kwigisha ibintu byose intumwa. Ica gatandatu tubwiye, umwitsa yari kwibutsa intumwa amajambo yose Yesu yavuze. Icindwi, umwitsa yari mpwemu yera kandi yogiza uruhara mwishigwaho ry'ishengero rya mbere ku isi. Biciye muri Yohana umubatizi, Yesu yasezeranye ko azobatiza abizera muri mpwemu yera. Ushobora kubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 3 ku murongo wa 11. No mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 1 ku murongo wa 8 haravuga ngo: Jeho ndababatirishije amazi, ariko we azobatirisha mpwemu yera. Eka no mu butumwa bwiza bwa Luka igice ca 3 ku murongo wa 6 naho nyene turabona ko harimwo amajambo avuga ngo: jewe ndababatirisha amazi gusa, ariko hazoza uwundusha ubushobozi, ntibimbereye no gupfundura utugozi tw'inkweto ziwe. Uwo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Iyi mirongo yose itwigisha ko Yesu yabatije abizera muri mpwemu yera. Aya majambo ni Yohana umubatizi ariko arayavuga. Kandi imirongo yose itwigisha ko Yesu yabatije abizera muri mpwemu yera. Turabona isezerano rigira kabiri, nuko Yesu yasezeraniye abizera yuko azobarongora mu kuvuga kose. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice c'10 uhereye ku murongo wa 19 n'uyu murongo wa 20 aravuga ngo: ariko nibabafata, ntimuze muhagarikwe imitima n'ibyo muzovuga n'uburyo muzobivuga. Ako kanya nyene muzohabwa ibyo mukwiye kuvuga, kuko mutazovuga ibyo mwigeneye, ariko muzovuga ibyo muhawe na mpwemu waso azoba bavugiramwo. Imana ihabwe icubahiro cane. Irindi sezerano rya gatatu, Yesu yasezeranye ko azokwamana natwe. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice c'14 ku murongo wa 16 haravuga ngo: nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwitsa, ngo azobane namwe ibihe bidashira. Mugenzi, umuntu yo kwibaza ati mbega n'iryari umuntu yakira mpwemu yera, kandi n'iryari kandi amwakira gute? Mu kiganiro giheruka twabonye ko abigishwa bamaze kwizera ijambo ry'Imana hamwe na Yesu baca babatizwa umubatizo w'amazi. Aho niho baca bahabwa umubatizo wa mpwemu yera.
ibyanditswe byera bivuga ko uwo mpwemu yera yabaye ikimenyetso canke ikidodo. Dusomye mu kete intumwa Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 13 n'uwa 14, turabona urutonde rw'ingene ibintu byakurikirana kugira ngo bashike ku mubatizo wa mpwemu yera. Ubwa mbere hatangura kumva ijambo ry'ukuri, kandi iri jambo ry'ukuri ni ubutumwa bwiza bw'agakiza kacu, niko amajambo avuga. Ikindi cakurikira ijambo ry'Imana ni kwizera Yesu. Umaze kwizera Yesu ugaca uhabwa mpwemu yera, ariko wabanje kubatizwa. Mpwemu yera ni ikimenyetso, ni ingwati y'iragi tuzohabwa kugeza ku munsi ab'Imana bazocungurirwako, niko Pawulo avuga muri ikete ry'Abanyefeso. Ibi rero byatumye turonka uburenganzira bwo kwitwa abana b'Imana. Turabiwe kandi nta kintu na kimwe kizodutandukanya nawe, kuko urukundo rwiwe rutugumya, niko Pawulo ashishikara kubivuga mu kete yandikiye Abaroma mu gice 8. Mugenzi uri kuranyumviriza, aba bantu bararobanuwe bagirwa bera. Mu kete rya mbere ntumwa Pawulo yandikiye Abikorinto igice ca mbere ku murongo wa 2 harimwo aya majambo avuga ngo turabandikiye mwebwe abo mw'ishengero ry'Imana ry'Ikorinto. Raba neza rero, raba neza ibikurikira: bejejwe muri Kristo Yesu, bahamagariwe kuba bera. Mbega kuba uwejejwe muri Kristo Yesu bisigura iki? Bashizwe ukwabo, barubanuwe mu bandi kugira ngo bakorere Uhoraho, babe abami n'abaherezi, bagirwa bera n'Uhoraho mu maso yiwe. Mukete ryandikiwe Abaheburayo igice c'10 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije rwose abezwa gushitsa ibihe bidashira. Mugenzi wanje uri kuranyumviriza, wewe kuva umaze kwizera umwana w'Imana, mpwemu yera aguma guhingura akagushoboza kunesha icaha no gukura no mu buryo bwa mpwemu kugira ngo uhinduke umere nka Yesu. Niko dushobora kubibona dusonye mu kete ntumwa Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca mbere ku murongo wa 6 havuga ngo kandi co nizigiye ntakekeranya nuko atanguye igikorwa ciza muri mwebwe azogiheraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Ni mpwemu yera rero aguma hingura umuntu amufise, akamugumya, akamukomeza,
kandi agashishikara kumushoboza kwera gushika umunsi Yesu Kristo azogarukira. Intumwa Pawulo mu kete ry'Abaroma avuga ko mpwemu abizera bahawe atuma bemerwa n'Imana nk'abana bayo, kandi bakavyemezwa ku buryo batakishwa n'uwo mpwemu bati Aba Data. Iri jambo ngo Aba ni icyaramayika bisigura mu Kigiriki ngo Pater, hamwe no mu Kirundi cacu ngo Data. Aya yompi yerekana imigenderanire ya hafi cane yubakiye mu rukundo umwana akunda se. Rero mpwemu yera iyo yuzuye muri twebwe bidutera kwatura kw'Imana ari Data, kuko natwe vyatumye twemegwa n'Imana nk'abana bayo kubw'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Turi abana b'Imana mu buryo bwa mpwemu yera, kandi uko niko biri. Ibi rero ugombye kubitahura ukoresheje ibindi vyigwa wize bya biology, za filozofi n'ibindi birebire, ntabyo ushobora gutahura. Mugenzi uri kuranyumviriza, menya neza ko utari umuja canke umwatsi w'indaro ku Mana, ariko uri umwana wayo afise uburenganzira bwose, kuko wizeye Yesu n'ijambo ry'Imana, maze ubu ukaba uri icaremwe gishasha ubayeho ubuzima bwejejwe. None ni igiki mpwemu yera yakoze? Ni byinshi tutoshobora kudondagura, ariko ni waronka umwanya uze gusoma bimwe bimwe ngira nkubwire. Mu butumwa bwiza bwa Mariko 16 ku murongo wa 20 hatwereka ko mpwemu yera yakoze ibimenyetso bishingira intahi ijambo Yesu yavuze. Usonye mu byakozwe n'intumwa ishira 2 ku murongo wa 4 hatwereka ko mpwemu yera yakoze ibitangaza byo kuvuga indimi zitari zizwi. Mu byakozwe n'intumwa igice ca 4 ku murongo w'8 n'umurongo wa 31 hatwereka ko mpwemu yera yakanguriye intumwa n'abandi bizera kuvuga ubutumwa bwiza hose. Ushishikaye kandi mu byakozwe n'intumwa igice ca 13 ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 hatwereka ko mpwemu yera yashize umuhamagaro w'Imana mu mitima y'abizera mu mabanga atandukanye yo mu gikorwa c'Imana. Ubandanije kandi mu byakozwe n'intumwa igice ca 15 ku murongo wa 28 no mu byakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'7 hatwereka ko mpwemu yera arongora abantu mu gufata ingingo mu biberekeye. Nayo mu byakozwe n'intumwa igice ca 19 ku murongo wa 6 hatwereka ko mpwemu yera akorera mu bizera bakavuga indimi zitazwi kandi bakavugishwa. Hariho n'ibindi byinshi mpwemu yera yakoreye mu bizera. Yabahaye indemesho, ubushobozi n'ubufasha hakiri kare biva ku Mana na Yesu Kristo ataguca ku ruhande. Ibyo bisoma mu byakozwe n'intumwa igice 9 ku murongo wa 31. Mpwemu yera kandi yahagurukije intumwa n'abahanuzi mu nkomezi ngo bavuga amajambo y'Imana kugira ngo ishengero rya mbere rimenye ubugombe bw'Imana. Byakozwe n'intumwa 4 ku murongo wa 31. Icanyuma ndagomba kukubwira nuko mpwemu yera yemeje amajambo yavuzwe biciye mu bimenyetso, ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi. Urabiraba mu Baheburayo igice ca 2 kuva ku murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Mugenzi wanje uri kuranyumviriza, none umubatizo wa mpwemu yera wakorwa gute? Umubatizo wa mpwemu yera waba mu bubasha bwa Yesu Kristo n'ubwa Se ariwe Mana, kandi nibo bawutanga mu bihe bidasanzwe. Intumwa, abavugishwa, abadiyakoni, abakuru b'ishengero, avuga butumwa hamwe n'abandi bose bafise ibikorwa mu ishengero, abo bose nta numwe yari afise ububasha bwo kubatiza muri mpwemu yera. Ico bakora gusa babarambika kw'ibiganza bagasaba Imana ngo ibatize muri mpwemu yera abo bizeye bahejeje kubatizwa. Mu byakozwe n'intumwa igice c'19 dusome duhere ku murongo wa 1. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asangayo abigishwa bamwe. Arababaza ati, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera?
Baramwishura bati, ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera atanzwe. Arababaza ati, none mwabatijwe umubatizo nyabaki? Bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe niwe Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera bazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Uyu murongo wa gatandatu niwo nashatse ko wumva werekana neza ivyo nempejeje kuvuga, yuko intumwa n'abandi bose batari bemerewe kubatiza muri mpwemu yera kuko atabubasha bari bafise. Ariko ico bakora ni iki kiri ku murongo wa gatandatu, ico Pawulo yakoze, ngo Pawulo amaze kubarambika kw'ibiganza, mpwemu yera bazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Kubera iki Pawulo yarinze kubarambika kw'ibiganza? Kwari kugira ngo mpwemu yera bazeko. Mbere nicerekanye ko mpwemu yera yabajeko, baciye buzuzwa nawe, bavuga izindi ndimi nshasha. No mukete intumwa Pawulo nyene yandikira Abaroma mu gice ca mbere ku murongo wa 11, havuga ngo, kuko nifuza kubagendera kugira ngo dusangire ingabire ziva kuri mpwemu zibakomeze mu mwami. Yongera yandikira Timoteyo mu kete rya kabiri mu gice ca mbere ku murongo wa 6, ahagira ati, nico gituma ndakwibutsa kongera kwasa ingabire Imana yaguhaye igihe nakurambika kw'ibiganza. Pawulo yategerezwa kurambika ibiganza kuri Timoteyo kugira ngo aronke ingabire za mpwemu yera. Mugenzi, ikindi dukwiye kumenya nuko ingabire za mpwemu yera zitategerezwa kumara igihe kirekire gose, nkuko tubibona mu Banyefeso igice ca 4 ku murongo wa 13. Zategerezwa kubandanya kugeza abantu bose bagumye bagiriranira ubumwe mu kwizera, kumenya neza umwana w'Imana no gukura kugeza banengeserewe na Yesu. Izindi ngabire zose rero, ni kuvuga kuvugishwa, kuvuga indimi, ukumenya, zari kuvaho, hagasigara ingabire y'ukwizera, ingabire y'ibyizigiro hamwe n'ingabire y'urukundo, nk'uko Pawulo abivuga mu kete rya mbere yandikiye Abikorinto igice ca 13 ku murongo wa 13 urahasoma. Ijambo ry'Imana ryahishuwe rikandikwa, ryagiye mu kibanza c'ibitangaro. Uti gute? Yesu bwiwe yari yarasezeranye ko amajambo yiwe atazigera kurwaho, nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 24 ku murongo wa 35 havuga ngo, ijuru n'isi bizokurwaho ariko amajambo yanje ntazovaho. Ikindi tubona, intumwa zarigishije ko ijambo ry'Imana rizogumaho ibihe byose. Dusomye mu kete rya mbere ry'intumwa Petero igice ca mbere ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 25, niko tuza kubisangaho ko ijambo ry'Imana rizogumaho ibihe byose. Ikindi, muri iki gihe turimwo, ijambo ry'Imana niryo ridukomeza, riduha ibyiza dukenye kandi rikatuyobora. Niko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice ca 20 ku murongo wa 32, aho aya majambo avuga ngo, ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo, ryo rishobora kubakomeza mu kwizera no kubaha kuragwa ibyiza hamwe n'abera. Ikindi tubona nuko ijambo ry'Imana ubwaryo rihagije kugira ngo ishengero ry'Imana rimenye iby'Imana ibagomba ko, nkuko Pawulo abyandikiye Timoteyo mu kete rya kabiri mu gice ca 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Mugenzi, mu kurangiza twize ku bikorwa bitangaje bya mpwemu yera
mw'ishengero ryo mu gihe c'intumwa. Muri ibyo twabonye ko mpwemu yera yari yarasezeranywe na Yesu Kristo, kandi twabonye ngo iryo sezerano ryashikijwe na mpwemu yera, kandi iryo sezerano ryakwiragijwe hose n'intumwa. Iryo sezerano kandi ryanonosowe ryongera ryuzuzwa n'umuzo w'ijambo ry'Imana ryahumetswe kandi rikandikwa. None rero we wari kunyumviriza, birashoboka ko woba wari umukristo hanyuma ugasubira inyuma, canke biranashoboka ko woba utari bwizere Yesu ngo umwakire. Uyu rero ni umwanya wawe. Wamaze kumva ijambo ry'Imana, bigusaba rero kuryizera canke kuryemera ko ari ukuri. Mbega wumva ibi twize ubihaye ikibanza mu mutima wawe ukabyakira nk'ukuri? Bibiliya iravuga ngo uwutizera ntibishoboka ko ahimbara Imana, kandi umuntu yizera ijambo ry'Imana akizera n'umwana wayo. Umaze kwizera ibyo bibiri, ukwiye gutahura ko uri umunyavyaha, hanyuma ukatura ibyaha vyawe, ukongera ukatura ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ibyo biheze, haba hageze kubatizwa umubatizo wa Yohana kugira ngo ibyaha vyawe bihanagurwe, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 16 umurongo wa 15 n'uwa 16. None rero nimba ubyizeye, ngira nsengane nawe, ariko subiramwo aya majambo uvuge ngo: Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye ubutumwa wandungikiye uno munsi. Nanje nje gushira mu ngiro ico bunsaba. Ndizeye ijambo ryawe, ndizeye n'umwana wawe Yesu Kristo. Ndahindukiye ngo nkuzane ku mutima wanje, umparire ibyaha byanje, ungabe unyiganzire, unyuzuze mpwemu yera, unkoresha ibyo ugomba ndongowe na mpwemu yera. Amen. Dusenge. Uhoraho Mana nzima, Muremyi wacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryashikiriye mwene data. Ngushimiye ingingo afashe, yaba uyu wari yasubiye inyuma canke uyu afashe ingingo yo kwihana mu kukwizera no kukwakira ngo ube umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndamusengeye ngo umufate ukuboko, umuramire, umurereshe ijambo ryawe, umukuze, umukomeze, kandi azobe umukozi wawe. Uwahindukiye nawe asubiye mu nzira y'agakiza yari yatanguye, numuramire kandi umurongore. Bompi buzuze mpwemu yera, kandi babandanye babayeho ubuzima bwejejwe nk'ivyaremwe bishasha. Urabakoresha uko ugomba mu gihe gikwiye. Umuhana umugisha naba, kandi ubere inyishu umuntu wese afise ibibazo muri uno mwanya. Nsenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Wakoze mugenze kumpa umwanya ukanyumviriza. Nize ko wahezagiwe. Kaze ku ntahe yawe. Naho ubutaha. Yesu aduhana umugisha. Shalom. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.